Reka nongere mbasuhuze rero abanywanyi b'ibiganiro vyacu twizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese batwumviriza kuri ino mboneshakure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Ndabifuriza umugoroba mwiza canga se ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye canga se bivanye nuko ingengabihe yanyu yoba ihagaze. Turi kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 15 Ntwarante 2025. Ikaze mu makuru n'ibiganiro vyacu kuri ino mboneshakure ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mboneshakure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta kandi agezweho agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka canke turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Abantu bamwe na bamwe cane cane nga mu Burundi abarongoye amashirahamwe amwe namwe ndetse n'abandi bariko baribaza ingene ibihugu bimwe na bimwe ndetse n'imiryango imwe n'imwe iriko iracyura igisoda cyabo cyari cyararungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko leta y'u Burundi yo ikaba idashaka kuba yocyura abasoda bayo. Ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biribazwa n'abatari bakeya. Ngira ngo murazi neza yuko hamaze imisi ariko haravugwa iby'inama ikomeye cane yarabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none bwa video conference, yarabaye nyine y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa SADC. N'inama kandi yari irongowe na Perezida Emmerson Mnangagwa arongoye igihugu cya Zimbabwe nk'uko vyoma bigaragara. Hari bamwe bakomeza kugenda bibaza bati abacangero b'iburaya baratashe, ingabo za SADC ziratashe, FARDC ntigishoboye nyine kugwana, Tshisekedi yarimeye ibiganiro, none kuki Uburundi buguma rero burungika ingabo muri Kongo gushaka iki? Ibishikirizwa na Frederic Bamvugiyumvira arongoye urunani Kofola Arusha nk'uko vyoma bigaragara. Frederic Bamvugiyumvira ati ibyo ndayishimiye ariko arakora bitinde bitibuke azobibazwa. Iyi myidogo kandi irakomeje kugenda yibonekeza mu banyagihugu bamwe na bamwe ndetse no mu yindi migambwe ndetse n'amashirahamwe amwe namwe cyane cyane aharanira agateka kazina muntu, aho bavuga yuko umugambwe CNDD-FDD waba uriko urakora ibintu bitari byiza. Mu nyuma yuko amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya avuga yuko leta y'u Burundi n'ubu iriko iratoza imbonerakure. Amakuru avuga yuko abegereye mu Cibitoke hafi yo kumugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ho harumvikana urusaku rw'ibihoho binini cane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Turabege ko mu buryo burambuye, ariko kandi turaza kugaruka ku ruzinduko umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramazemo imisi. Uyu munsi yagarutse nganye no muri kino gihugu c'u Burundi kuri wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ntwarante 2025. Umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye niho rero bagaruka bavuye mu rugendo nyine bari bamazemo nyine mu gihugu ca Serbia. Mwomenya yuko nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we nyine Alexandre Vučić, umukuru w'igihugu ca Serbia nk'uko vyoma bigaragara. Turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa na cane cane akomeje kugenda aravugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho hamaze kumenyekana ingingo umare M23 ushobora kuzosaba nyine Perezida Felix Tshisekedi mu nyuma y'ikoro bitegerejwe ko kugenekerezo g'18 uku kwezi. Izo ntumwa zombi zo ku ruhande rwa M23 ndetse nizo ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo bazohurira i Rwanda mu gihugu ca Angola kugira ngo bagire ivyo bumvikana n'ivyo baganiraho. Ibi biriko biraba canga se bigiye kuba mu nyuma y'uko bwana Felix Tshisekedi Chilombo yari yararahiye akavuga yuko kuganira na M23 ari ukurenga umurongo utukura, maze akagaragaza neza yuko atazoca ararenga uwo murongo. Reka nongere ndabahereze ikaze mwebwe mwese abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza muri mu Burundi hano mu gisagara ca Bujumbura hirya gato yaho mperereye, reka twizere ko mumeze neza cane. Abatwumviriza muri Igitega, abatwumviriza muri mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, twizere yuko mumeze neza kandi mukomeje kugenda muramererwa neza cane. Kaze kuri mwebwe mwese kandi muwandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro vyacu na cane cane abari mu karere k'ibiyaga binini, twizere ko mumeze neza.
abari nanone ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye yamu cane, turabifuriza gusozera ino ndwi mwese mumeze neza. Kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, wizere yuko uno mwanya canga se iki gihe niba ubuzima butakuryoheye, izere yuko ejo bizoca biramera neza canga biragenda neza. Murashobora kuduhereza ivyiyumviro byanyu munyuze muri komenti cange muri commentaire. Ikaze kuri mwebwe mwese, amakuru n'ubundi reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka dutangurire ku nama yarabaye, ni inama ikomakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni inama iherutse kuba yarabaye cyane yarahuje ibihugu bibarizwa mu muryango wa SADC. Ngira ngo murazi neza yuko ari inama yarabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none bwa video conference. Inama yararongoye na Perezida Emmerson Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe, ni nawe arongoye SADC kugeza uno mwanya. Amakuru avuga yuko uyu nguyu Emmerson Mnangagwa ndetse n'abandi bategetsi witegereje neza mu myanzuro y'inama ishika mu 10, ku mwanzuro w'icenda nibwo baca baremeza neza yuko ubutumwa bwabo babusozeye canga se ndetse banategetse yuko ingabo zabo zigomba guhita zitahuka vuba na bwangu. Gushika uno mwanya ntabwo hegeze harasobanuka canga se ngo basobanure ibigendanye naho nyine izo ngabo zizonyuzwa, mu gihe n'ubundi mu kiganiro General Sultan Makenga usanzwe ari umugambi mukuru canga se umuyobozi w'igisoda ca M23 aherutse kubazwa n'umwe mu bo baganiraga, amubaza ibigendanye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga ca Goma, avuga yuko FARDC yacangije ndetse anavuga yuko harimo ibikoresho bimwe na bimwe byo mu munara byifashishwaga nyine mu kuyobora indege byamaze kugenda birakugwamo nyine na FARDC, ndetse yaranavuze yuko hari ahantu hamwe bagiye barasiga imodoka mu nkengero z'ikibuga aho batekereza yuko hoba haratezwemo ibisasu. Ibi ngibi akaba ari zimwe mu mpamvu zituma nyine iki kibuga cy'indege kitariko kirugururwa canga se ngo igice kirafungurwa nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda tugeraho rero, icya mbere nuko izo ngabo zigomba guca ziratahukanwa. Ngira ngo murazi ingene n'abandi basoda bamwe bo muri SADC abakomeretse ndetse n'ibiziga by'abapfuye baciye nyine baranyarukanwa mu bihugu byabo, ariko nga mu Burundi ntabwo byigeze biragaragara canga se ngo abantu bace baragira uko babibona nyine ngo babone hari abasoda bamwe na bamwe baje kuvurirwa mu Burundi, cyane yuko mu gisagara ca Goma kitaranafatwa byavugaga yuko mu bitaro bikuru by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nyine wasangaga abaganga bariko baravuga yuko bariko barakira inkomere nyinshi nk'uko byama bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika uno mwanya ngira ngo murazi neza yuko nyine abacangero b'abanyaburaya nabo baciye baragenda, ariko umuntu yoca yibaza n'ikindi abantu bariko baribaza ati kuki ingabo z'u Burundi zo ziguma ubuseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Aha rero bamwe baratangura kuvuga yuko ari ya mahera n'ubundi bwana Tshisekedi asanzwe arahereza Variston Ndayishimiye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Frederic Bamvugiyumvira arongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD barahunze igihugu, aratangazwa n'inyifato ya leta y'u Burundi iguma rero irungika ingabo muri Kongo, kandi abo vyega nyine bagiye ku meza y'ibiganiro kugira ngo bakemure ibibazo by'intambara zibarizwa mu ruseruko rwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Arongoye urunani Kafora Arusha aravuga yuko mu gihe abacangero b'Uburaya bahora rero bafasha Tshisekedi, batashe ingabo za SADC nazo zikaba zigiye gutangura gutaha, abasoda ba Kongo nabo rero ntibabe bagishoboye guhangana n'umwanzi wabo bwana Tshisekedi akaba yaratinze aremera kuganira n'umwari M23. Uburundi bwaba buriko burashaka iki? Buguma burungika ingabo muri Kongo kubera iki? Frederic Bamvugiyumvira nyine yemeza ko mu bitinde bitebuke ibyo Perezida Variston Ndayishimiye ariko arakora azobibazwa.
uyu ni umwe rero mu barahunze igihugu, akaba arongoye urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi, akomeje kwiyamiriza ibingibi biriko birakorwa na leta ya Evariste Ndayishimiye. Ibingibi kandi aba ariko arabivuga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, mu gihe n'ubundi hari iyindi migambwe imwe n'imwe ikomeza kugenda iragaragaza ndetse iranerekana neza yuko muri kino gihugu c'u Burundi hari ibintu byinshi vyoba bikwiriye kuba vyokemuka canga se vyoba bikwiriye kuba nyine vyova mu nzira nk'uko vyoma bigareka. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hari uwavuze ati Uburundi ni igihugu gikinzwe ahanini cyane n'amadini y'igikristo, ibice hafi 98% kandi abarundi by'ukuri barakunda gusenga Imana. Ibi rero n'ubundi byarabaye ikiraro ku banyepolitike na cane cane abasendefdd mu gusamarizayo abarundi nk'uko vyoma bigaragara, kubera ko igice kinini c'abarundi ari abantu badaciye rero ku ntebe y'ishuri. Bisigura yuko abo bantu boroshe cane cane guhendesha ibi na biriya nyine, eka n'abarundi bamwe rero baraciye ku ntebe y'ishuri, barakozwe mu bwonko na CNDD-FDD, kandi birumvikana pe mu gihe rero igihugu ciri rero mu bukene n'agashomeri kadasanzwe, ni ngombwa rero nyine uri ku butegetsi yegeranyirize nyine abatari bakeya kugira ngo barabe ko boronka agakate nyine barara bariye. Mu bisanzwe nk'ubu rero umwana ahejeje amashuri ni ngombwa yiyumvire kwegera CNDD-FDD kugira arabe yuko yoronka akazi, niburiburi nyine ko guhagarara kwibarabara atoza amatagisi, kuko rero nyine utarimwo nako ntako aronka nk'uko vyoma bigaragara. Aya mashengesho rero nyine yaratangujwe n'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi Nkurunziza yoba yarakunda gusenga by'ukuri, uretse ko nawe nyine hari ibyagenda bimugora nk'umunyepolitike nyine akemera inganda zigatikira kubw'inyungu ziwe n'umugambwe wiwe nyine, kuko nk'ingingo yo kwitoza mandati ye ya gatatu canga ikiringo ce ca gatatu muri 2015 nta nyungu z'igihugu nyine canga iz'abarundi zarimwo, ahubwo yabaye ingingo yasubije Uburundi inyuma na cane kugeza uno musi nk'uko vyoma bigaragara. Aya mashengesho ya CNDD-FDD canga se nyine ngo gushira Imana imbere si by'ukuri, ahubwo ni propaganda gusa. Nimwe rero nyine mu nzira babonyeyo kwiyegereza abarundi, ahubwo akenshi babikoresha ndetse no mu kugira abarundi ibijuju. Iyi ni imyidogo ya bamwe mu bakurikiranira hafi politike nga mu Burundi, na cane cane politike y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibaze haragezeho rero bababwira ko Imana ariyo nyine yabimye imvura kugira Angeli nyine iboneke, kugira ngo iboneke muce rero mutera impeshi. Ibyo bikavugwa n'umuntu rero yitwa ko yaminuje amashuri, akabivugira imbere y'amashingamateka bitwa ko baserukiye abenegihugu. Murumva yuko nyine n'ubwenge bwabo bantu nyine buca burafise aho rero gushaka kubashitsa canga se bafise ibyo biyumvira canga se ibyo bimirije. Murabye inzigo CNDD-FDD bagendana nyine, ukaraba ubusuma bwabo, ukaraba ukwikunda kwabo nyine, ukaraba ubukozi bw'ikibi kwabo n'ibindi bimwe byabo nyine, biraboneka yuko CNDD-FDD ata kintu na kimwe yoca irageza ku banyagihugu. Uyu nguyu yaciye aragira ibyo avuga, yarakoresheje isanamu y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arasenga, ndetse biboneka yuko abanyagihugu benshi bakomeza kugenda biyamiriza ibikomeza kugenda bigaragara. Umushingamateka Honorable Agathon Rwasa aherutse gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko niba CNDD-FDD koko yoba ishyize imbere ibigendanye no gusenga, boca nyine barabyimiriza no mu kwimakaza ndetse no kwigisha akarangamutima k'abanyagihugu nk'uko vyoma bigaragara. Akavuga yuko ibiriko birakorwa na CNDD-FDD atari ibintu nyine by'abantu basenga nk'uko vyoma bigaragara. Ibi biriko biravugwa kandi mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abandi barongoye CNDD-FDD basanzwe barafise amashengesho asozera ukwezi, aba buri wa kane w'ukwezi kuriko kurasozera. Ariko kandi nubwo biba gutyo, mu gihe cy'ingwara ya Nyiriteka Reverend Ikoriyo, hari benshi batari umunwa mu kuvuga yuko yuba yarahawe ishano ndetse naturutse ku barongozi bakuru b'igihugu c'u Burundi.
kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ntwarante 2025 umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye niho rero bagaruka bavuye mu rugendo bari bamazemo rero mu gihugu ca Serbia. Mumenye yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we nyene Alexandre umukuru w'igihugu ca Serbia. Bimwe rero mu byaranze urwo rugendo ni ugusinya amasezerano hagati y'ivyo bihugu byombi Burundi ndetse na Serbia. Ayo masezerano kandi nyine nayo akaba yerekeye mu bisata bitandukanye, ibisata by'ubutunzi, ubuhinga bwa none, uburimyi, inkino ndetse n'igisata caba mu bukerarugendo, akaba ari byo nyine ahanini bashize imbere, hakiyongeraho n'ibigendanye n'umutekano. Muri urwo rugendo kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye n'umukuru w'inama nshingamateka ya Serbia, aho baganiriye ukuntu amasezerano y'u Burundi na Serbia yoba rero amasezerano ngirakamaro akomeye, na cane cane General Major Evariste Ndayishimiye akaba kandi muri urwo rugendo yaragendeye ibigo rero bitandukanye biri mu icyo gihugu ca Serbia mu ntumbero yo kuraba intambwe rero igihugu ca Serbia kigeze ko mu bisata bigiye bitandukanye nk'uko vyoma bigaragara. Nubwo rero bitariko biravugwa yuko Evariste Ndayishimiye yoba yariko arasaba ibigendanye nuko rero ingabo ziwe zojya gutorezwa muri ivyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, mu gihe icyo gihugu kiri muri bimwe byamaze kugenda biratera imbere nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika uno mwanya harakomeje kuvugwa ibigendanye n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga yuko umwari M23 bimwe mu bintu bibiri by'ibanze uzosaba ubutegetsi bwo Kinshasa ni ibingibi ngiye kuvuga ko ntivyari vyemezwa canke ngo bishyirwe ahabona n'umwari M23, ariko kandi ni bimwe mu bantu bakomeje kugenda baravuga yuko botanguye kugenda baramenya. Icya mbere ni ibigendanye no kuba rero nyine intara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ngo n'Ikivu zombi zisa n'izamazwe kwigarurirwa n'umwari M23. Biravuga yuko umwari M23 uzasaba ubutegetsi bw'Kinshasa yuko n'ubundi perezida azakomeza akaba umwe nyine arongoye igihugu ca Kongo, ariko kandi mu bigendanye no gutunga igipolisi ndetse n'igisirikare n'izindi nzego zimwe na zimwe nyine zo muri izo ntara zikaba zizoba ziragenwa n'umwari M23. Ibi ni bimwe rero mu byo bazosaba. Ibyo ngibyo rero mu gihe bitokunda bazosoba biraboneka yuko ari ingingo zibiri. Mu gihe ibyo ngibyo bitokunda bakazosaba yuko nyine bo kwigenga ubwabo nk'uko n'izindi leta zimwe na zimwe hirya no hino mu isi cyangwa mu yandi makungu ziba zimeze. Ibyo ngibyo bitokunda rero bazoca baramukura ku butegetsi bace baramusanga Kinshasa nk'uko biriko biravugwa. Mbashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongeye kugaruka mu kanya turabira hamwe ibindi biriko biravugwa.